umuntu wese akekwa kw'icaha eka mbere ariko aranagikurikiranwa ko aguma ari umwere gushikaho sentare ifashe ingingo ikavuga yuko uwo muntu ico caha yagikoze kandi iyo ngingo ikaba ntabanduka. Noneho rero umuntu naho yoba yakoze icaha mu gitabo mpanavyaha co mu Burundi nta na hamwe bategekanya yuko umuntu ashobora guhanishwa amahiri. Ico nta na hamwe kiri mu gitabo mpanavyaha. No kuvuga rero yuko abariko barakora ayo mabi mu gufata uwo munyagihugu bamwagiriza ubusuma bakamukubita bakamuboreza igufa bariko barenga amategeko, bakwiye nabo nyene gukurikiranwa n'ubutungane. Igikwiye gukorwa rero ca mbere na mbere nuko uwo muntu bomukura hapfungiwe bakamutwara kwa muganga. Umuntu yaborejwe igufa ababaye agwaye si umuntu wo gupfunga n'umuntu wo kuvuza hanyuma n'ivyo vy'imanza bibandanya ari uko uwo muntu yamaze gutora mitende yakize. Turasaba rero dushimitse yuko uwo muntu yovuzwa vyihuta kugira ngo amagara yiwe ntabandanye asinzikara.